Uwideplasa gute ugenda gute kugira ngo uve muhira ushike ngaha Igitega ibugendana kuko hari birometero bitari bike uretse ko ari komine ihanura bibe na komine Gitega mugabo hariho urugendo uva hariya gute ugashika ngaha gute jewe mva hariya ankaza haje bugendane kwibarabara na fisa agafaranga nkiyungurutsa ntagafise naho aha ni hagati mu gisagara ca Gitega igisagara kigira kabiri mu gihugu cacu c'u Burundi. Ni gisagara kimaze ndetse kuba umugwa mukuru wa politiki w'igihugu cacu c'u Burundi. Iki gisagara kiri mu ntara ya Gitega muri komine Gitega. Nahantu kuri ubu usanga abantu batari bake bariko baraharangurira imirimo itandukanye uretse ko n'imirimo y'igihugu ikomakomeye kubera ko isigari capitale politique irangurirwa mu gisagara ca Gitega. Jen na bagenzanje duhuye n'umugabo atangaje ameze ukundi kuntu. N'umugabo biboneka ko afise imyaka myinshi cyane biboneka ko akuze ariko kandi agenda aravura mu ibarabara biboneka ko afise ubumuga kandi bukomeye cyane. Vyamugoye uko ashobora kuja bukibarabara kuko hari uruja n'uruza rutangaje kandi gwishane nkuko muzi mu gisagara ca Gitega vyama bimeze. Twanyaragase turamwegera kugira ngo dushobore kuganira nawe ndetse atubwire ibitari bike na cane nimba yavutse ameze uko nimba vyamushikiye akuze nimba ba mu gisagara ca Gitega canke yaje mu gisagara ca Gitega kurondera ubuzima. Ni muri kino kiganiro caremeshejwe na Hitimana Siriake Hit Promoter amasana mafatwa na Ahmed. Tuguhaye ikaze gukurikira ikiganiro twagiranye nuno mutama wumve uko ubuzima bwiwe bwifashe ndetse nuko abayeho muri rusangi. Tuguhaye ikaze. Anguko rero mwamaze kubibona turi kumwe n'umutama biboneka ko ashobora kuba afise imyaka itari mike. Ntitubizi ko ashobora kuba afise umudamu canke ashobora kuba afise umuryango ariko tugiye kuganira ibitari bike atubwira ubuzima asanzwe abayemwo. Ngira ngo wamaze kubibona ko yavukanye canke sinzi ashobora kuba afise ubumuga bwaje akuze ariko vyose nivyo agiye kutuganirira muri kino kiganiro. Iyi ni Sanista TV nkuko wabibonye. Turaguhaye ikaze mutatura nakuramukije. Amahoro cyane. Murashaka kuduza kajwi hama mukareka nkabafatira mikro kugira ngo bigende neza. Akajwi ndakaduza. Twebwe turafise ubukene, turafise ibibazo dufita nta kidufasha na kimwe. Ubundi Kamuta imbere yo kuja kutubwira kuko tuza kuganira ibitari bike iyi ni imbonesha kure irabwa ku isi yose. Hari abari mu Burundi abari mu bindi bihugu duhana imbibe ndetse n'abari kure bazobona kino kiganiro bagashobora kuguha ubufasha. Muga twashaka tubanze tumenye abo muri babita gute muvuka hehe muva hehe muba hehe nivyo twashaka kumenya kuko ubu tugusanze hagati mu gisagara ca Gitega. Ndabafatire mikro nibosa. Jewe mvuka Inyakeru muri Bugendane mugano ngaha iwacu province ngaha iwacu ni Gitega. Mugari kwege turafise ibibazo kubera ibibazo dufita nta kitufasha nta kigira gute kunye. Waje uva ibugendana uno munsi canke usahara ahantu usanzwe uba ngahe Gitega? Oya jewe naho mba ngahe Gitega nasanzwe mvuye navuye muhira nje ino kuraba ico ko noronka uko kurya mu nyuma mpava nta.
wideprasa gute ugenda gute kugira ngo uve muhira ushike ngaha Gitega ibugendana kuko hari birometero bitari bike uretse ko ari komine ihanura bibe na komine Gitega mugabo hariho urugendo uva hariya gute ugashika ngaha gute jewe mva hariya ankaza haje bugendane kwibarabara na fisa agafaranga nkiyunguruza ntagafise naho haraho abagira neza bashobora kuma kalifiti tukashikana nga none munsi bagwaye lift oya warisha amahera kudushika ngaha ego hama ubumuga tubona ufise nubwo wavukanye cyane nubwaje ukuze oya jewe urumva nanavuke nkomeye nabaye bukangwe mugabo urumva nakanzwe nkiri umwana amaze amezi 3 umaze amezi 3 abavyeyi barakubwiye ko wari wavutse ukomeye ego nanavuke nkomeye nabaye bukangwe usanzwe ufise umugore n'abana canke nta mugore warose oya umuntu arwo ndamufise n'abana ndabafise ufise abana bangahe gushika ubu nimba ukivyara canke nimba warahejeje sinzi oya mfise abana 5 abahungu bangahe abakobwa bangahe abahungu 4 n'umukobwa umwe hama mutama none iyo mwaje ngaha mu gisagara ca Gitega kuko turabona mugenda muraca ahantu abafise umutima w'urukundo bakabafasha birashobora kubafasha gutunga umuryango canke mwose abikireta mvyeyi leta nkozi canke abantu bose bariko baradukurikira muri kano kanya oya twege ico twosaba mwaka twebwe ahubwo twari dukwiye abantu bodufasha kuko twebwe turabantu tutishoboye niyo turiko turaza abamutima w'ikigongwe barashobora kuduha agafaranga nako umuntu akashobora kora ashobora kugenda akagura nk'utwo kurya abana bagafungura mbonye bukeye nkavuga ati mani urakoze uwo kwifuza kugufasha aravye nk'ikiganiro ari kure hari akanimero ka telefone wowe ufise yocisha ko amahera canke ikindi kintu cose yogufashisha canke ugatanga adresse neza ukatubwira neza ukatugenekereza neza aho uba bishitse akagusanga nk'umuhira uko byobigenza oya jewe nta ga telefone mfise mugabo muhira jewe bugendane Inyakeru bugendane ni komine bugendane umutumba ni Nyakeru agacimbiri Ruvumura akaca arondera uwitwa jewe nitwa Gipondo niko basanzwe bakwita canke niko bakwisukutse ibasha niko banyise niko nitwa ufise izina rimwe ntiwabatije oya sinabatizwa ngira ngo rero mwavyumvise yitwa Gipondo ntiyabatijwe hama twabonye ko mu kwiyunguruza ugendesha amaguru n'amaboko woshobora kwiyunguruza ku metero zingana gute wova ngaho ugashika nkahe uri kuragenda kujya twakubonye wari kuragenda oya kujya ndiko kujya ngenda kuko sinovuga kubera mba ndiko ndatembera ngaha ntembera ngaha nyine hafi no kuva ngaho nyine gushika ari masanganzira nshobora kushika nayo nabaye bwiyunguruze ku deparasa ngaha ku ikinga iyo uri muhira udukoga ushobora gukora uri muhira uvuga ati utunda dushobora n'inkutu oya muhira jewe nta bikorwa nkora oya wowe uriko uradukurikira ngira ngo bamaze kwibona iracari ya televiziyo yanyu ni Sanista TV aho tuba turiko turagendera batishoboye kugira ngo nimba hari ufise umutima w'urukundo ufise icyo ashobora gufasha ashobora kugifasha abone nabo ashobora gufasha nuko vuba cyane bitarambiranye turakwemereye uri kuradukurikira tuzoshika muhira kwa Gipondo sivyo ka Gipondo tuzoshika muhira kumbure ntihazobora nako twatsitaye tukakuzanire adresse wayitubwiye ngira ngo uburi muhira ryari na ryari canke nitwo gusanga muhira oya jewe muhira niho na kuko jewe ndiriwe muhira nguma ndi muhira kandi nkaje bugendane naho ni hafi yo muhira kuko nsi bugendane manuko mwanya mutoya muhira ngacanshika uba uri muhira ryari na ryari umunsi uvuga ati jewe no munsi vraiment mba ndi muhira ni ryari jewe nko kuva ku munsi wa mbere mba ndi muhira ni kuwa kabiri mbandi muhira ni kuwa gatatu seho mbandi mu isoko ibitare muka kuwa kane niho mbandi umunsi naho kuwa gatatu mbandi ngaha nico kimwe ni kuwa Mungu ngaha ndakunda kuhaza kuwa Mungu buri ngaha turagushimira wowe ariko uradukurikira ndakwibutsa yuko birashika ukaba ufite ico ufasha adresse yo wayumvise ariko bidakunze ko ushobora gushika hariya urashobora guca ku nimero uza kubona hasi gutyo ukaturungikira ubutumwa tugaheza tukakwereka neza uko ushobora gushikira canke ubufasha bwawe wo muha Gipondo bushobora kugushikira
ndagushimiye ndakwifuriza kubandanya ugira ibihe byiza wowe uriko radukurikira bivanye naho uherereye ndaguhaye mwiriwe canke mwaramutse ariko kandi ndanagusezeye ariko ndakwibutsa ko nimba utaragira subscribe kuri channel yacu ya YouTube urashobora kubikora kuko uzohamenyera ibitari bike byari ngombwa kumenya ariko wari warabuze aho bimenyera. Hit Promoter niwe mwari kumwe kuri micro, cameraman Armeri yadufashije ko amasanamu mushobora kuyabona, turamushimiye cyane. Murazi ko ataca dakora kugira ngo yamabahereza ibintu bimeze neza. Namwe turabashimiye tubipfuriza kugira aho muba mubahwe mutunge mutunganirwe mu vyanye no mu banyu na gahwana. Sanisa